Aha niho koperative Kazimvura Ihise ikorera. Nitwa Serva Manirambona nkaba ari umukuru w'urwego nshingwantwaro rwa koperative Kazimvura Ihise, tukaba dukorera ngaha ku mutumba wa Tengarokare agacimbiri Kagerure mu zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Hanyuma koperative Kazimvura Ihise ni sosiyete yavyawe na association yishinze guteza imbere ubutunzi n'imibano mu Burundi, ADES twunga ubumwe, avuga Association pour le développement économique et social au Burundi. Tukaba tumaze gukora ibitari bike muri association, na cyane ko dushitse ku ntambwe yaho dushinga koperative. Koperative Kazimvura Ihise yavuye tumaze kwemererwa gukora icese muri association ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2013. Muri 2014 twarashinze umugwi ujeje kwiga imigambi, ariho hari hagiyeyo iyo laboratoire d'études et twa Kazimvura Ihise. Yego, imigambi myinshi yagiye irakorwa ntitwoyigarukako, ariko twagomba kugaruka ko uyu mugambi twari twise projet d'appui à l'autodéveloppement et à l'autofinancement organisé. Ni kuvuga abanywanyi twarabahamagarira yuko boheba kuzerinze, tugakoresha ubwenge, inguvu n'amaboko, bibaye ngombwa n'amaguru akajako. Rero niho twashitse ngaha aho dushinga koperative. Ego ico gihe twaziganya mu mugambi padefo amafaranga 1000 ku kwezi n'imiburiburi amafaranga 1000. Ego niyo twafashe kari amafaranga mfatiro barere dine part cari 1000, ko twavuga tuti n'umunyeshure yiga muri kaminuza bikajya ka bourse yaronka yoshobora gukora ko ibi 1000 akaziganya gutyo nyuma y'imyaka 3 cyanyine akazoba afise umutahe ubonekana. Nico gituma rero amafaranga tutayicarika ngaha twaragiye turayavyaza mu kuyatiza uyakeneye aza gukora akagambi kiwe akayazana ariko akanyungu. Ariko rero ntivyagenze neza mw'ico gihe kuva 2015 kubera haciye haba imigumuko mu gihugu, abanywanyi barashwiragiye mu gihugu, aba bafise amadeni bamwe bagaca bagenda bayatwaye, hari abatashoboye kutwishura, abandi nabo baca baradebukirwa kubandanya baziganya. Ariko mu mwaka wa 2017 mu mpera twarasubiye kuvyura uwo mugambi, turiyegeranya turabandanya turaziganya twongera tuguranana. Yego hageze mu mwaka wa 2022 ihange twari tuzogera microfinance, babonye ko itokunda kubera ko atamutahe wibanze kugira ngo dushobore gushinga koperative twabana ko dufise. Aho twumvira rero kuca tugira iyi societe koperative. Hanyuma mu mwaka wa 2023 twaciye dusanga mu babandanije umugambi ubu ufise umutahe muto afise 100,000, cyo dufata ko umutahe fatiro muri koperative ari 100,000, mu gihe ufise imitahe myinshi yareketse ku mitahe 8. Rero ishimviro cyuko dushinga koperative cyaciye kibandanya, turagira ibikenewe kwa noteri, turagenda no muri anakope, turaheza rero ishyirahamwe koperative riremererwa biciye mu mategeko itariki 9 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2024 niho koperative yacu yaronka uruhusha rwo gukora ku mugaragaro. Hanyuma twarabandanije twegeranya uburyo kugira ngo dushobore gukora umugambi wa mbere wa secretariat publique mu kurondera icicaro ca koperative. Murabona ibintu vyarazimvye n'amazu yarazimvye, byasaba ko tubanza kwitangura kandi mu kurondera uburyo. Twarabandanije tubwegeranya
niho rero gushika ubu twaca dutangura uwo mugambi wa secretariat public ngaha mu Rubirizi, mutumba wa Tenga Lokale, agacimbiri Kagerure, itariki 1 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Hanyuma tugeze ku ntambwe ishimishije, tuhagaze neza, ibikorwa birarangurwa neza. Muri video iza gukurikira naho tuza kubabwira ido n'ido ry'ibikorwa turangurira. Yego, hanyuma ku bijyanye n'iterambere turiko turaterera, kuko koperative ntizokora uwo mugambi wa secretariat public. Akimuhana kaza imvura ihise. Twari duhejeje kubayagira iyo koperative kaza imvura ihise iyo yapfuye, reka muri kano kanya naho twagomba tubayagire ibikorwa nyamukuru birangurirwa ngaha muri koperative kaza imvura ihise. Muri koperative kaza imvura ihise turakora ibijyanye no kwandika hamwe no gusohora bita muri Faransa saisie impression y'amadokima ari muri Word, Excel n'ibindi. Hanyuma turakora kandi amafoto passport, abaza gusaba ko tubafotora tukabakorera amafoto passport, tubakorera ndetse n'ayandi mafoto manini harimo n'abashaka ko tuyashira mu makadre. Amaserivisi turayabakorera ngaha muri koperative kaza imvura ihise. Hanyuma turafise n'izindi serivisi dutegekaniriza kuhereza bene gihugu, na cyane cyane serivisi zijyanye no kugira formation, ashaka formation ku bijyanye no kwandika muri bimwe twita mu Gifaransa ma logiciel Word. Muri Word abakenera formation turabaha ikaze, muri Excel no muri PowerPoint. Hama rero muri secretariat yacu ya koperative kaza imvura ihise turafise n'ama service special ajanye n'ibihe tugezemo mu gihugu cifashe, cifuza kandi gutera imbere nk'uko indongozi zacu z'igihugu zaduteguriye iyo mbona kazoza. Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, hama igihugu giteye imbere gushika mu 2060. Rero kugira ngo dutere imbere ntibisaba ko turinda gushika mu 2060, ahubwo twaratanguye, igihugu cyaratanguye, turateye imbere. Ubu hariho amaserivisi ya leta atari make, bidasaba ko wirirwa uragenda gutonda, gutwara umwanya umunsi wose utonze. Ayo maserivisi rero abera ku buhinga ngurukanabumenyi, dushobora gufashamwo abatwituye. N'amaserivisi ajyanye no kurondera nimero ndangamudandaza, nimero ndangamutangakori, registre de commerce na NIF, bitangwa mu kigo kijejwe abanyamitahe ADB. Barashizeho urubuga umuntu ashobora kubikomanda ku buhinga bwa none akoresheje telefone canke imashini. Rero abatwitura k'iyo serivisi turaheza tukabibafashamo. Hanyuma n'abashaka gusaba rendez-vous kubarondera passport, naho nyine ikigo kijejwe gutanga amapasiporo hafi barashyizeho urubuga umuntu ashobora gusaba ko rendez-vous akoresheje telefone cyangwa imashini. Izo serivisi zose rero hano muri secretariat yacu niko kabirya dufise gatandukanye.
n'ayandi masekretariya. Yego, hanyuma n'abokenera gushigikirwa canke gufashwa kubiga ku buhinga ngurukanabumenyi bimwe bita amarekuru en mu gifaransa, ivyo vyose muri sekretariya publique ngaha turabibafashamwo, tukaba tubahaye ikaze. Nabo kwifuza ico babaza bobaza kuri telefone 79 75 75 70, aho baba barondeye umukuru w'urwego nshingwantwaro. Hanyuma murashobora kandi kubaza ku nimero 69 ubusa gatandatu 67, naho mwoba telefonye umuyobozi ajejwe ubutunzi. Hanyuma murashobora no guca ku rubuga ngurukanabumenyi koperative Kazimvurihise coop@gmail.com. Yego, hanyuma tukaba twashimiye ibitari bike tuzobandanya tubibaganirira, ariko turabahaye ikaze muri koperative yacu Kazimvurihise. Koperative Kazihise ibahaye ikaze.